Burundi wahora ucuruza amatelefone ni gute waciye wiyumvira kubandanya ubwo bucuruzi muri Dubai? Naje nzi neza ati ngiye kuraba amatelefone ndangure makeya, mbonye amahirwe yo kubandanya nzobandanya ndi hajanye, mbonye ari ibintu bigoye nzobandanya nze mu Burundi kwa nzoba narabonye aho barangura, nzoba narize, nzobandanya umenye ngo ndabuzane mu Burundi. Kumaze gushika ngaha boss narangura ko baranyizera, baravuga ati tugumane ngaha dukomeze ubucuruzi buja muri Afrika, cyane cyane muri East Africa. Gushika ino navuga yuko ntivyari vyoroshe kugira ngo umenye isoko, kuko isoko yo ngaha ni isoko mpuzamakungu, isoko nini cyane, ariko mu Burundi urabona ni isoko nto usanga hari ubwoko butatu bw'amatelefone, cyangwa ushaka gusanga hari ubwoko 500 ubwoko 1000 butandukanye. Bisaba kuyiga n'ubwitonzi n'inzero nyinshi. Yes, bakunza open mic. My name is Patrick. No munsi turi mu gihugu ca Dubai, aho tuza kuganiriza umwe mwene gihugu yavuye mu gihugu cacu cyo Burundi, nubwo ikirere canke umutekano utameneze neza muri ako gace, ariko twamuronse aragerageza aratuganiriza bimwe mu buzima abarundi basanzwe baba hariya n'ubuzi butandukanye. Mu minsi heze twarakoranye n'abakora ikiyede canke mu maso, uno munsi tuza kuganiriza umugujene canke ugwaruka yitwa Tony. Mu Burundi yarasanzwe adandaza amatelefone kuri BATA, ariko ku kazi ntabwo yigeze agaheba. I Dubai niko kazi asanzwe akora kamisi yose. Kaze mukurikirana ikiganiro ca open mic. Yes, ndakuramukije, wo twibwira mwidondoro wawe muri rusange. Murakoze cyane. Amazina yanje nahawe n'abavyeyi, je nitwa Kangana Gitoni. Abenshi banzi bizina bya Tony Tota. Ndu Murundi, yavukiye mu Burundi, musanzwe mba gisagara ca Bujumbura, iyo ndi mu Burundi. Urugendo rwo kuja ku Dubai wagwiteguriye gute? Vyari byoroshe canke vyari bigoye? I Dubai ibintu bigoye, ugishika urahabuka kuko ubonye umuji mushasha, umuji mwiza utunganije, kandi umuji usa neza, ahantu hibiho musanga vyaka. Gishika urumva ubushuhe kwanza barakurengera bivanye naho buvuye. Ubuzima bwo muri Dubai butandukanye hehe nubwo mu Burundi? Abarundi muri Dubai rusangi babayeho neza uko ababaye mu buzima butandukanye, sinova ngo abayeho uko usanga abantu ntibabayeho nabi. Umuntu wese abaho kabishaka, uko umuntu akiri mu Burundi ajino bivana n'icamuzanye. Abenshi barahinduka kubera imbere yuko aza bararaba Instagram, bakaraba TikTok, batihenda. Impamvu atavuga ngo abayeho nabi, eske aje Dubai gutembera canke aje Dubai kuhaba? Ntakeneye kumenya aje kuhakora hase neza canke aje kuhatembera. Kuko hari abantu bava mu Burundi canke mu bindi bihugu baje gutembera, kuvisita, kuraba Burj Khalifa, kuraba Jumeirah Beach, kuraba nyene Dubai Marina na zia desert, n'abandi rero baza kubaka izo desert byagise neza. Kunzwa gabitandukanye. Mu Burundi warategura ibiteramo vyitwa Tota, none hari umugambi wo kubandanya ico gikorwa Dubai? Gijanye n'ibiteramo mu Burundi nkuko musanzwe babitsi benshi narabitegura kandi cyane, mwaka twategura ibiteramo bigiye bitandukanye. Ariko muri Dubai naho nyene sinovuga ko twarabibandanije, ari twarabihagaritse no gutangura kwipanga kugira ngo umuntu amane ingene yotunganya ibintu birimwo gukeya kwinshi, ariko basanga bitunganya babazigiye hano bagiye batunganya cyane, nabo tubaha amayide badurondera tuma dukore gute, tugana ivyiyumviro byo mu artiste yatumiwe. Novuga yuko ubuye biri kubashika bwo gwiza, kera baza hari abantu bake, ariko ubu hari abantu benshi cyane, abarundi ni benshi n'abanyarwanda cyane cyane. Muri byo mu Burundi kinakeye gukora ni kusibigo bibiri bivuga ururimi rumwe, uvuga ufise ibintu vyumba abarundi kumbe abanyarwanda, tegereza kuronka abantu benshi baza gushigikira mu giteramo. Mu Burundi wahora ucuruza amatelefone, ni gute waciye wiyumvira kubandanya ubwo bucuruzi muri Dubai? Byo kuzokorera ngaha Dubai nkuko je bimeze, naje ngaha turagenze bampanura ati ingo Dubai, mega nkabanza nkiyumvira, abandi bakambwira inkumviriza, bamwe abandi nkashira apare, mugamaze gufata ingingo taba grand frère abagenzi ngaha bambereye ijisho, bambwira ati ngo shike Dubai. Novuga yuko ukuntu naje nzi neza ati ngiye kuraba amatelefone ndangure makeya, mbonye amahirwe yo kubandanya nzobandanya ndi hajanye, mbonye ari ibintu bigoye nzobandanya nze mu Burundi kwa nzoba narabonye aho barangura, nzoba narize, nzobandanya umenye ngo ndabuzane mu Burundi. Kumaze gushika ngaha boss narangura ko baranyizera, baravuga ati tugumane ngaha dukomeze ubucuruzi buja muri Afrika, cyane cyane muri East Africa. Abarundi bangana gute bakorera muri ubwo bucuruzi bwo kudandaza amatelefone Dubai nk'ubwo rusanzwe ukora mu Burundi?
navuga yuko no mutati myenza ahanini nico kirimwo kuko mu Burundi nkuko benshi babizi ndanaza ama terefone kuri BATA nariko nyamukuru twadandaza twazitumino rero bajya dutuma bagiye batubwira ati mashaka no gushika hariya mukabandanya business kugira ngo mwagurira abakiriya hama amaze gushika ino navuga yuko ntivyari vyoroshe kugira ngo umenye isoko kuko isoko yo ngaha ni isoko mpuzamakungu isoko nini cyane ariko mu Burundi urabona ni isoko nto usanga hari ubwoko butatu bw'amatelefone cyangwa ushaka gusanga hari ubwoko 500 ubwoko igihumbi butandukanye bisaba kuyiga n'ubwitonzi n'inzero nyinshi akarusho igihugu cya mbere ndibaza ku isi kigenderwa n'ingenzi nyinshi hazi ingenzi zitandukanye akarusho no kushorerwa n'abantu batandukanye sima kushorerwa n'abarundi gusa iwacu hashaho abantu bavuye Buraya bavuye muri Amerika ko baratembera bagenda bagushoreye no mu bindi bihugu byo muri West Sud hose icyo ukora umenya gusa kumenya ati mbega bakundiki canke no bahereza iki ujanye n'iva muri Dubai cyane cyane amatelefone je benshi banzi nkunda kubarunkira amatelefone hari abantu bari ino bari ahatandukanye ko Dubai hari abasanga abantu bitasharja baba ahantu hitwa Ajman baba Abu Dhabi ni hanini cyane rero benshi usanga bari imezo za construction bya security delivery ba telefona kavuga ati ko ya déplacement kuza ngaho akanda kunikira amahera kuri carte cyukora wewe telefone ucindenkira mu Burundi cyangwa umuntu akaba ari mu Burundi akado telefone ati chaka munike telefone nziza ya original telefone turazirungika kasi telefone gusa n'abandi bantu baba bakeneye ibindi bintu barungika ashaka ko umuntu ari nka Europe cyangwa ari America Canada kavuga ati kora ku vino bigoye ngira ndakugurira telefone ngahi wanyu ndayabarungikire hama muheze mirunike mu gihugu rero biroroshe hari amakargo tugenda dukorana ufite ibintu byinshi binini usanga bisaba ko bica ku bwato mazi birashoboka cyangwa ko bica ku ndege nawo nyene birakunda hari amashirahamwe canke uburyo basizeho bwo gufashanya gukomeza ubumwe bwabo navuga yuko ama community ngaha arahari mugamba community menshi narakomera cyane ku buryo abaje kera bagende baracira inzira batuye babo babahanure n'ivyo bibazo by'imidogo bigabanuke ama community narakomera cyane nibaza yuko yogenda ba menshi niko bizotuma ugwaruka rushasha abadoresa abandi abaza bose bagenda bakora ibikajanye boza barahabwa impanuro niho bumenye ngene bitwara bohabwa impanuro muri ayo makommunity agenda arabateye menshi muga nubu amwamwe asanzwe hari abashaka kurungika ibintu Dubai babigenza gute kugira ngo bishike mu Burundi ego birahari cyane biga abantu ngaha benshi bagiye biyubaka bakire ibintu bitandukanye nkuko nabivuze hari abantu ngaha baje barakreya nimba hatwe dudandaza amatelefone muri kategori y'iwacu hari abandi bantu bagiye gukreya byo kumwa usanga twimoshako hari abandi bantu bakreye aho kurungikira ibintu abandi bantu bakreye ingene bohanahana amahera no kuvuga twariyaguye aho umuntu akeneye kurungika ibintu arafite abategeza guca kandi b'abarundi nyene babimukorera neza bahuza ururima pana kuvuga ngo agiye guca kuri DHL cyangwa ahandi barahari cyane ingorane iyo mutumvikanye neza no mukiriya ategeza kumenya ibintu byiwe akabanza kubaza hari ati mbega babidedwana gute gabicisha ibintu mu buryo izo ngorane rero ni kesho mukiriya utamusiguriye hakiri kare akabaza inkuru gupfa kurungika yarisha amahera yo kurungika gusa atiyumviye ko habamwe n'amahera ya dedwane mu bagira igihugu cacu kibandanye gitera imbere. Turumva ko Dubai kunywa inzoga bisaburusha ivyo vyifashe gute ku bantu baho cyane ku banyamahanga? Muri Dubai inzoga mu bisanzwe ni ikintu kitemewe, ariko hariho amaba amwe canke amaboite yabirihiye biri organize muri Dubai. Ikintu cyose iyo kiri mu muco, ikintu gitemewe ni ibintu baja kugurira inzoga ahantu zizimbutse zitemeye n'amategeko, ariko hariho ahantu ugenda ukagura hariho facture ukaguheza facture akaba ari ushobora kuja kugurisha kinyobwa cawe. Ariko aba bakunda kunywa inzoga no bahanura yuko boja ahantu hemewe n'amategeko naho nyene gake cyane. Amahude cyane abarundi bari muri Dubai si benshi, nuko abantu bavuga ngo Dubai ngo hari abarundi benshi. Abarundi ni bake cyo novuga abantu benshi bahari. Abahindi ni benshi cyane, abantu bava mu Buhindi, abantu bava Ethiopia, Somalia ni benshi. Abarundi tubacari bakeya, n'abaganda baratoshe kuba benshi. Ahubwo twebwe ni kubera nyene haje ugaruka guhisha umwenda muto mujya rubandangije muri fashion. Ahubwo hari abantu inzuga abahindi, abashinwa, hano umwanya uri no umwanya wo kuja kunywa urumogi, wo kuja kunywa biyera muto. Uwo mwanya ntuba ngaha mu Dubai. Aha muri Dubai n'ahantu hafise indero nyinshi tungani, aho gusa abantu benshi baza ko abantu boba, abantu benshi tubona ngaha duhura ni baramara havori mfikirazo ngaha benshi n'abantu bavuye Pakistan, Bangladesh, bihugu bitandukanye za Nepal. Rero umuntu ndagishika kubera abarundi kuva na kera usanga menga baratinya abazungu cyangwa menga uko bagwera.
ni misante yareze bumve ko abantu bahuriye ngaha abantu baje kurondera ubuzima ko ashaka guhura n'abantu batiza n'abahindu ugasanga nashonde tabazi canke arabake arabashinwa ugasanga wowe ubaza ngo birakaze okay suko wowe waraje ihe confidence kuko abarundi turashoboye abarundi n'umuntu ushaka kuvuga igifaransa akavuga icongereza akavuga igiswahili akavuga indimi zose ariko abandi bo usanga nimbazi igifaransa nta congereza ati nimba icongereza na igifaransa ariko abarundi dufise impano Burundi migisha inkora kimenya ko nguvu n'ishara bakimenya ko nukumbuga ko twikintu kikeneye abarundi turi ndavuga gute bakora na miti service bakora byose aho uri iadapte muri venye kandi ushitse mu kintu kijemu wiga n'imitwe y'inkenco kintu zo gutwara muri ubu yari mbere ama telefone tuyashikana Bujumbura n'uwo muntu ariko ari arabona amasaro meza ngaha mu cafe nagende mu gihugu agira ikintu ciza kijanye n'iyo business nyene ari baraharewe ko bariyongera mu gahugu no amagarira abantu uvuga ngo barundi ni benshi n'abandi nibazi abarundi nibazi undi nibazi arondera ubuzima bapambane bige kuko tuzogenda twiga ngaha nkuko nabivuze ati nkuko ngaha abantu kera ntago umuntu yahita abona ibijya akora ndetse n'ikorwa n'abarundi ubuye biroroshe ushaka gufungura ugenda muri restaurant y'abarundi ugafungura ibyo wifuza nene byo mu Burundi ushaka kwimosha mubwa n'abarundi ushaka guha telefone ushorera abarundi ushaka kunika ibintu mu Burundi uca ku barundi ushaka kurondera kunika amahera mu Burundi uca ku barundi ushaka gusonesha imuzu by'abasonesha tuma costume hari abarundi babikora nta kintu na kimwe ngaha ubuye abarundi bose bagiye muri domaine zabo n'abantu bashaka kugira amasaro robot abantu basiga inzara abadamu kuko n'abarundi kazi bakunda kuvuga ngo ntibazi Dubai barahara abarundi kazi bagenda gushoreza abarundi kazi bagenzi babo. Yes bakunzi ba open mic reka ndabashimire kumva intahe ya Tony Tota mwumvise ko yacuruza amatelefone kuri BATA mu gisagara ca Bujumbura ariko ubu akaba yabandanije uwo mwuga wiwe aherereye mu gisagara ca Dubai. Ni intahe yiwe yatwigishije yuko umuntu afise icakora canke umwuga n'ibindi yo bikorana n'umwete udasanzwe kandi abikunze kandi iyo ukunze ikintu naco kiragukunda. Twitwararike icizere ku bakoresha bacu canke abo dukorana mu bikorwa vya misi yose.